bavukanyi muryango w'abibarutse n'Imana, bakunzi mwese b'insamirizi yitiriwe umuvyeyi Bikira Mariya, nimusagwe n'amahoro ya Kristu. Turamaze iminsi twaratanguye ikiringo ceranda c'ikarema, rwa rugendo rw'iminsi 40 idutegurira Pasika. Ubutumwa hangiro uguma ari bwa bundi, uhinduka mu mvugo no mu myifato zacu, ngo tugendere inkuru nziza idutegeka gukunda no kubaha Imana no gukunda umuntu nkatwe, nanone uwundi ni ingabire y'Imana. Ndabahaye ikaze rero ngo dusangire kano kanya ukumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana dusanga mu bisomwa byategekanirijwe uyu munsi wa gatanu w'indwi ya kabiri yo mu Ikarema. Mu gisomwa ca mbere twumva ububisha bw'abahungu ba Yakobo bwabatumye bagurisha Yozefu murumuna wabo. Mu nkuru nziza naho Yesu yigisha guhinduka afatiye ku mugani w'abarimyi b'abicanyi. Gaho aho dusanga ivyo bisomwa, igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'Amamuko kigabane ca 37 akarongo ka 3 gushika ku ka 4, gusimbiza ka 12 na ka 13, gusimbiza ka 17 gushika ku ka 28. Turazirikana Zaburi y'105. Inkuru nziza nayo, inkuru nziza ya Yesu Kristo nko yashikirijwe na Matayo mweranda mu kigabane ca 21 kuva ku karongo ka 33 kugera ku ka 43, gusimbiza ka 45 gushika ku ka 46. Kaze twumvirize ry'umukama ayagira biwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'Amamuko. Isirayeli yakunda Yozefu gusumba abandi bana biwe bose, kuko yari yamurose amaze gusaza, kandi yari yamujishirije n'ikanzu y'amagagwe. Bene wabo babonye ko se amukunda gusumba abandi bahungu biwe bose, baca baramwanka, ntibaba bakibasha kumuyagisha nk'umugenzi. Bene wabo bari bagiye kuragira ibitungwa vya se Isikemi. Isirayeli abwira Yozefu ati, bene wanyu ntibari Sikemi kuragira, ingo ndagutume iyo bari. Yozefu arijura kurondera bene wabo, araheza basanga Idotayini, ngo bamurabukwe akiri kure kandi atarashika hafi yabo, baja inama yo kumwica. Baravugana bati, nguriye wa mugabo w'indota araje, ubu nimuze tumwice, duheze duce ikinogo tumutemwo, tuzovuga ko igikoko co mw'ishamba camuriye, duheze turabe ico indoto ziwe zizomumarira. Mugabo Rubeni ngo avyumve, aramubakura mu minwe, avuga ati, ntitumwice. Rubeni arababwira ati, ntimusese amaraso, nimumute muri iki kinogo co mu gahinga, ariko ntimumwice. Kwari ukugira ngo amubakure mu minwe, ngo aheze amusubize se. Yozefu ngo aze gushikira bene wabo, baramwambura ya kanzu yiwe y'amagagwe yari yambaye, baramufata bamuta muri ca kinogo c'imanga igaragara itagira amazi. Hanyuma baca baricara ngo bafungure. Bararamuye amaso, baca babona umugwi w'Abanyesumayeliti bavuye i Galadi. Ingamiya zabo zari zikoreye uburembo, imbazi zimoga neza na badanumu, bari bashoye mu Misiri. Yuda araheza abwira bene wabo ati, hari yindi nyungu y'ukwica mwene wanyu n'iy'ukubazwa amaraso yiwe? Ingo tumugurishe kuri abo Banyesumayeliti, ariko ntitumwice, ni mwene wacu dusangiye amaraso, turabavandimwe. Bene wabo nabo baramwumvira. Hacashika abacuruzi b'Abamadiyaniti, baca barakura Yozefu muri ca kinogo, bamugurisha kuri ba Banyesumayeliti ku biceri vy'amafaranga 20. Nabo baca bamutwara mu Misiri. Iryo ni ijambo ry'umukama. Ibuke ibitangaza vyagizwe n'Imana. Ibuke ibitangaza vyagizwe n'Imana. Nimwitegereze umukama n'ubukomezi bwiwe, murondere inyonga ziwe mudatezuka. Ivyiza vy'agatangaza yakoze, ibitangaro vyiwe n'ingingo yashinze. Ibuke ibitangaza vyagizwe n'Imana. Yozefu baramufashe bamwambika imirinda, bamuta mu ngoyi, gushika umunsi iryo yari yavuze ryataha, ari wo munsi ijambo ry'Imana ryamuteturura. Ibuke ibitangaza
ibitangaza byagizwe n'Imana. Umwami yaciye amukura mu ngoyi, we yaganza igihugu aramurekura ngo yishire yizane. Yaciye amugira umukuru w'abasuku biwe bose, kandi amushinga ivyiwe vyose. Ibuke ibitangaza byagizwe n'Imana. Ijambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashyikirijwe na Matayo Mweranda. Muri rya minsi Yezu yabariye abasaserdoti bakuru n'abatama b'igihugu ati, nimwumve uyu mugani. Habaye umugabo yari afise itongo rinini, atera imizabibu arayizitira, yimbamwo ubwato bwo kugana, yubakamwo inzu y'abarinzi. Araheza yisigarana abarimyi, aca yigira mu mahanga. Hageze gusoroma, arungika abasuku biwe kuri ba barimyi ngo bamwakire ivyavuye mu mizabibu yiwe. Ba barimyi bafata ba basuku, umwe baramukubita, uwundi barica, uwa gatatu bamutera amabuye. Abarungikira abandi barusha ba mbere ubwinshi, babagira kwa kundi. Ubwa nyuma barungikira umwana wiwe yibwira ati, baza gusonera umwana wanje. Babonye wa mwana, abarimyi babwirana bati, nguyu samuragwa, ingo tumwice tumutwarirage. Baramufata bamujana inyuma y'umurima baramwica. None nye n'imizabibu niyaza, azogira atabo barimyi. Baramwishura bati, azokwica n'abo bagome, imizabibu nayo azoyisinga abandi barimyi, bazohengera yeze, bakamuzanira ivyamuwe. Yesu rero arababwira ati, timurasoma mu bitabo vyeranda ngo ibuye abubaka bari bataye niryo ryabaye iteranirizo ry'inzu, ngico gikorwa c'umukama kandi n'agatangaza mu maso yanyu. Ndico gituma ndababariye ko bazoba ku bwami bw'Imana, bakabwihera igihugu kizokwamisha uwo murima. Ukumva iyo migani ya Yesu, abasaserdoti n'abafarizayo barumva ko ari bo avuga, baragerageza kumufata, ariko bagatinya igihugu camubonamwo umuhanuzi. Nitwakire kandi tuzigame iriyaze na Kristo. Bavukanyi bakundwa b'Imana, basokuru bati, agati gateretso n'Imana ntigahenurwa n'umuyaga. Ahandi ngo umwasa gucira icobo, Imana ikagucira icanzu. Ivyo byo twokura mu gisomwa ca mbere twumvise, aho twumva Yozefu, umuhungu w'umuhererezi wa Yakobo ariwe Isirayeli, yaturubitswe akagurishwa na bene wabo basangiye amaraso. Ngiryo ivumwe mu muryango. Batubwiye ko Yozefu yakundwa cyane na se Yakobo, kuko yari yamuronse mu busaza. Mu bisanzwe ivyo ntivyari bikwiye kuvyurisha ari n'inzigo muri bakuru we, kuko nabo nyene umutama Yakobo yarabakunda. Iherabe namwe yarabizeye abatuma mu mpinga za kure kuragira ubusho bwiwe. Ubwa kabiri yabahamiza ku mutima w'umuvyeyi nyene, aguma ashaka kumenya ubuzima bw'abana biwe ko butekanye kandi baroraniwe. Twavyumvise aho yikora kuri Yozefu ngo amutume kuraba bene wabo ko bari mu mahoro. Ariko rero bavukanye, nagira mu nkundire dusangire zino mpanuro dufatiye kuri ico gisomwa nyene no kuvyo tubona aho tubaye canke twumva irya nino. Ubwa mbere, abana nibigorere kwiyumvamwo abavyeyi babo, barengere nobe gito bwoba bwibonekeza ku bavyeyi bamwe bamwe, ngo ntawanka konka nyina ngo arwaye amahere, umuvyeyi yamara umuvyeyi. Ubwa kabiri, abavyeyi nibigorere gukunda rumwe abana babo, kuko nibura bwabo. Birinde kubarutarutanya, ntihakabe nkundwakazi n'intabwa, kuko ivyo bikwega inzankano n'injyane muri bene mugabo umwe, ugasanga havuyemwo n'ubwicanyi
hagati y'imvukane bavukanye. Inzigo y'akazikira yari yararitse mu mitima y'abavukanyi ba Yozefu, sibo babonye bararonse aho bayigaragariza, nk'uko womengo bararuhutse, kuko wamenga icari ku mutima kirururutse. Kumbure no muri twebwe abakristu harimwo abama bakabitse mu nda, ukwihora akabigira ubuhizi, ngo mpaka ndamugiriye akantu nanje. Ubwo si ubuntu kandi si ubukristu, ubwo n'ubugome. Twumvise ariko kandi ko amayira y'umukama y'ukurokora abasazi biwe atawuyamenya, nta n'umenya niyazananye, kuko bahavuye badahuriza ku mugambi wo kwica Yozefu. Imana yari itanguye kugaragaza utunyuro twayo. Ubwa mbere iciye kuri Rubeni, yasavye ngo ntibasesa amaraso y'umuvukanyi, uwafume bamuta mu gishimo, yiyumvira ko aza kwinyegeza akamukurayo batamubona. Hanyuma Yuda yashizemwo iciyumviro c'inyungu itavuye ku maraso. Eka no kuri amayira y'Imana arasiga ubwenge muntu. Nico gituma twahakura icigwa co gusonerana ntaryo ubuzima bwa kiremwa muntu, kuko n'ingabire y'Imana isa niyo nawe ufise nanje mfise. Noneho imanga ntimarira Imana, iryo ni ijambo ry'umwizero. Muvukanyi ufise inzigo idacika mu mutima wawe. Muntu wese wemera kuba igikoresho mwihungabanya n'izimanganya ry'ubuzima muntu, ngiki ca gihe kiroranye co guhinduka. Nguwo wa munsi umukama kugendeye, uhinduke ukire, ntutinye. Egera Imana ica ku ntumwa zayo. Ubahuka wewe uri mu mugwi usa no wabarimyi babicanyi twumva mu nkuru nziza, bica abahanuzi bagacisha ku buhomba umuhanuzi w'abahanuzi. Ko twumvise ko Imana izohindura ibintu mu gushinga umurima wayo abemeye kuba intungane, natwe twemere gufata inzira nshasha y'ubutungane. Imana ntizobura kutwizera, itibagira akabi karanze kahise kacu. Natwe rero ntituzigere twibagira ibitangaza vy'Imana yo yarokoye Yozefu, ikamuzigamira ubuzima bwiwe bwari bwashowe na bene nyina. Ewe Mukama mutananirwa, ndemera kandi ndizeye ko wumvira abawe baruhijwe kuyinshi. Tutebe rero kwiyerekana, ndoze udukize. Amen.